Kingdom Life Community kw'isi yose. Turabahaye kaze mu muryango waguse w'ubwami bw'Imana Kingdom Life Community KLC mu mfunyafunyo. Turiko turanyegurura inyubako z'Imana zihishijwe. Turiko turasatira gushinduka ubugombe Imana yateguye ko buzokorera kw'isi mu gihe c'iherezo. Turiko turagendana n'amajuru n'ubwiza n'ubushobozi bw'Imana buhebuje. Imana iriko yubaka imitima yacu mu kuduhindura urusenga yateguye ko ruzokwerekanwa nk'ubwami bwayo kw'isi. Imana iriko iradutumbereza gusa nayo, iriko yubaka inzitiro z'ubumwe butigeze kuboneka mu mashengero. Turi urusenga rwari rurindiriwe kw'isi. Turi urusenga nk'uko tubibona muri Matayo 13 ku murongo wa 47. Kandi ubwami bwo mw'ijuru busa n'urusenga runiniya rwaterewe mu kiyaga rukoranya ifi z'amoko yose. Ndasubiramo, kandi ubwami bwo mw'ijuru busa n'urusenga runiniya rwaterewe mu kiyaga rukoranya ifi z'amoko yose. Mu guserangura ibanga ry'ubwami bwo mw'ijuru, dutumbere kwimba ibanga riri mu rusenga rugereranwa n'ubwami bwo mw'ijuru. Nitwatahura urusenga, ugutahura kutudugana kugumbira ico Kristo yaduhaye muri uyu mugani. Urusenga ni iki? Ijambo urusenga rifise ugutahurwa mu ngezo zitandukanye. Mu Congereza ijambo rikoreshwa cyane ni net, kandi niryo jambo tugiye gukoresha kugira ngo tuzane gutahura kwimbitse. Uko imyaka igenda ikurikirana, niko insiguro y'ijambo urusenga ritera rikura kandi rikarushirizaho gutahurika. Uno munsi iryo jambo urusenga mu Congereza ni network, risigura connection, risigura kandi urufatangane, ukunwana canke urunani. Kandi uvyitegereje urabona ko iyo nsiguro ari y'ukuri. Ubwami bw'ijuru muri KLC nukunwana, n'urunani rw'imitima yacu n'urugezo rwo gushira hamwe imbere y'Imana mu kuzuza umugambi umwe rusangi no kwakira iyerekwa rimwe rishitsa ivyanditswe. Urusenga ni iki? Ikindi gicapo c'ijambo urusenga ryerekanwa kandi n'ijambo mu Congereza ryitwa web, risigura urufatangane rw'ibintu vyinshi, ukunwana canke urunani rw'isi yose mu ntego imwe yo guhanahana amakuru. Tugiye mu gutahura kwimbitse, Kristo yaduhishuriye ubwami bw'ijuru nk'ikibanza c'ubushobozi kidushira mu muhora umwe w'urunani rwo kwizera nk'urusenga. Urusenga ni iki? Irindi jambo rikoreshwa ni internet, gushira isi yose mu muhora w'ubumwe budasanzwe w'itumana makuru. Kandi ivyo turabibona mu Banyefeso 4 ku murongo wa 5. Havuga ngo hari umwami umwe, n'ukwizera kumwe, n'ukubatizwa kumwe. Kiesi rero n'umuhora wo gukorera mu gaciro ko kunwana mu mwami umwe, n'ukwizera kumwe, no kubatizwa kumwe, bivyara inyubako z'ubwami bw'ijuru mu mitima yacu. Turi urusenga mu bwami bw'Imana. Ubucuti bwacu burafatanye nk'urusenga. Urusenga ni inyubako y'imhwemu, kandi ni amasezerano tugiranira yerekanwa n'umugambi ukomeye w'ubwami bw'ijuru. Urusenga ni urugezo rwo kwemeranya n'abandi mu gushitsa umugambi rusangi w'ubwami. Igicapo c'urusenga n'abantu benshi dutandukanye, ariko turi mu muhora umwe w'imhwemu uduha ukunwana mu gaciro, mu kunwana mu ngeso, ukunwana no mu makuru amwe y'ahantu ho hejuru, bivyara umugambi umwe muri KLC. Inyubako y'urusenga ni yera kuko ishitsa ivyanditswe mu bugingo bwacu, nk'uko tubibona mu Bikorino ba mbere igice ca 12 ku murongo wa 13. Havuga ngo kuko
yuko muri mpwemu umwe twese ariho twabatirijwe ngo tube umubiri umwe, naho boba abayuda canke abagiriki, naho boba abagurano canke abidegembya, kandi twese twanyweshejwe mpwemu umwe. Turi urugingo rw'ubuzima bw'umuzuzo w'umugambi w'Imana na pura yo gushwabura amahanga. Nk'uko urusenga ari utugozi dufataniye mu mafundo, uko niko imitima yacu ibwirijwe gufatana mu gushitsa umugambi uhambaye w'ijuru. Turatandukanye, dufise amacakubiri ashingiye ku mayerekwa arenga imiliyoni n'imiliyoni nyinshi ku isi. Ingomezi z'urusenga nifundikanwa ry'utugozi twinshi tw'amahishurirwa vyerekana agaciro k'ubumwe n'inkomezi zacu mu murimo. Urusenga rw'impwemu ruragutse gusumba amashirahamwe, ruragutse gusumba ubugenzi, ruragutse gusumba kwicarana, ruragutse gusumba amasezerano, ruragutse gusumba gusangira, ruragutse gusumba gukorana, ndetse ruragutse gusumba amahishurirwa, kuko rwubaka ubwami bw'ijuru. Urusenga rw'impwemu ni ukumatana kw'ijuru n'ubugingo bwacu bitangwa n'Imana mu gushitsa umugambi nk'umubiri umwe. Ubucuti bwacu si ikintu duhitamwo, ariko nibwirizwa mu kwagura ubwami bw'Imana nk'umubiri umwe. Iherezo ryacu ni kunwana. Icemezo c'ingabire z'impwemu dufise zerekanwa n'inkomezi z'ubucuti bwacu no kugendagendana kw'isi ngihando mu gushitsa ivyanditswe, nk'uko tubisanga muri Yesaya 65 ku murongo w'8. Uku niko Uhoraho agize ati, nk'uko ihando ry'umuzabibu riboneka ko ririmwo umutobe. Turasubiramwo, uku niko Uhoraho agize ati, nk'uko ihando ry'umuzabibu riboneka ko ririmwo umutobe, hari umugisha ntagereranwa w'umutobe w'umuzabibu uboneka mu bemeye kuja hamwe mu kubaka ubumwe y'ihando mu buzima bwabo. Cyesi ni umuryango uriko ukura mu nkomezi z'urusenga n'ihando mu gushitsa ubugombe Imana yateguye ko buzoba kw'isi. Cyesi ni umugabane wahagurukijwe n'inkomezi z'ukuboko kw'Imana mu kuzana ivyanditswe mu bugingo bwacu. Turi urusenga kandi turi ihando. Bega woba wumva mu buzima bwawe ushaka kugira uruhara rwo gushitsa ivyanditswe vy'Imana kw'isi? Urizera ko urusenga ari ubugombe bw'Imana buduhamagarira gukorana kw'isi nk'umuntu umwe? Niki wumva wokora kugira umugambi w'Imana utere imbere kw'isi mu bucuti no mu kunwana? Bega urumva wo kwifatanya na Chelsea mu isengesho ryo kubaka ubwami bw'ijuru mu bugingo bwacu tukiri ngaha kw'isi? Chelsea ikwifurije kwinjira mu rusenga rw'ubwami bw'ijuru.